Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibirimo kubera mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30, abasirikare bafite intwaro zikomeye bateye urugo rwa Denise Bucumi Nkurunziza. Ndasubiramwo, abasirikare bafite intwaro zikomeye baraye bateye urugo rwa Denise Bucumi Nkurunziza. Uyu nguyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza warongoye igihugu cy'u Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30, abasirikare benshi cyane bari mu modoka za gisirikare kandi bafite intwaro zikomeye bageze kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Ibyahabereye ni akamaramaza. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31, amakuru dufite aremeza ko Denise Bucumi Nkurunziza yamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare. Ndasubiramwo, Denise Nkurunziza yamaze guhagarikwa n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare bamujyanye, bikavugwa yuko ari amabwiriza ya General Prime Niyongabo. Muri aya makuru yacu rero tugiye kurabira hamwe idonido akantu ku kandi ku byashikiye Madame Denise Nkurunziza. Ibyamushikiye n'akamaramaza. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko abasirikare barimo kugenda bashakira umuntu wese bakeka ko ashobora kubangamira imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo imirwano irakomeye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu misozi ya Minembwe. Harimo kumvikana urufaya rw'amabombe. Indege z'intambara za FARDC zirimo kurasa mu gace ka Puwezero. Imirwano irakomeye cyane kugeza muri kano gatondo. Iyindi mirwano ikomeye cyane kandi irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Igisirikare cya Kongo gikomeje kumisha urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana muri kariya gace. Aya makuru yose rero niyo ngiye kubashikiriza idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. Ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi ni akamaramaza. Nyuma y'amakuru akomeye cyane avuga yuko Ndayishimiye arembye cyane, ndetse ayandi makuru akavuga yuko Ndayishimiye yoba yaritabye Imana. Bunoneho ibirimo gushikira abategetsi bakomeye mu Burundi ni akamaramaza. Amakuru yizewe aremeza ko ku munsi w'ejo Daniel Gerase Ndabirabe yahagaritswe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bakomeye baramuhagaritse. Bikavugwa yuko byategetswe na General Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo gutegura umugambi wa kudeta.
Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko Daniel Gerase Ndabirabe yarekuwe muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane yagiranye n'itsinda ry'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Daniel Gerase Ndabirabe yarekuwe. Inkuru ikomeye cyane rero imaze kongeraho iremeza yuko ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 Denise Bucumi Nkurunziza ariwe wari utahiwe. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bageze kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Denise Nkurunziza ni umutambukanyi wa Pierre Nkurunziza, uyu nguyu yarongoye igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko bano basirikare bagiye gusaka kwa Denise Nkurunziza. Ibintu byose babitereye hejuru, ndetse biravugwa yuko hari amadosiye bavanye kwa Denise Nkurunziza. Amakuru arimo kongeraho avuye muri CNDD-FDD ndetse n'amakuru arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko amabwiriza akomeye cyane yo kujya gusaka Denise Nkurunziza yatanzwe na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo niwe arongoye igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko General Prime Niyongabo akeka ko Denise Nkurunziza ngo yoba akorana n'abanzi b'u Burundi. Bivugwa yuko muri iyi minsi amajambo ya Denise Nkurunziza arimo gukorogoshora cyane ubutegetsi bwa Gitega. Denise Nkurunziza yagiye atangaza ubuhanuzi bukomeye, ubuvugishwa bukomeye cyane, ndetse akanebagura cyane inyifato y'abategetsi mu Burundi. Ubwo yari ari mu ishengero ryiwe arimo kwigisha ijambo ry'Imana mu byumweru 2 bishize, Denise Nkurunziza yavuze yuko indongozi zamunzwe na ruswa, ndetse avuga yuko Imana musumba byose igiye kuvanaho izo ndongozi maze igashyiraho izindi ndongozi zibereye bene gihugu. Nyuma y'aya majambo yatangajwe na Denise Nkurunziza, ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwabyakiriye neza. Denise Nkurunziza kandi mu bihe bitandukanye yagiye atangaza amajambo akomeye cyane yakorogoshoye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bivugwa rero ko Denise Nkurunziza yagiye gusakwa bikekwa ko ngo yaba akorana n'abanzi b'u Burundi. Abasirikare bakomeye cyane bageze kwa Denise Nkurunziza. Abasirikare bari mu modoka za gisirikare ndetse bafite inkoho bageze kwa Denise Nkurunziza ku isaa 12:30 z'umugoroba ku igenekerezo rya 30. Batangiye kwinjira mu nzu yiwe maze batangira gusaka ibintu byose. Ibintu babitereye hejuru, amavarize ndetse n'ibikapu byose. Amadosiye yose bayatereye hejuru ndetse n'ibyangombwa byose babimubajije. Biravugwa yuko hari amadosiye menshi cyane bavanye kwa Denise Nkurunziza maze bakayajyana mu nzego z'iperereza mu gisirikare. Hari za dosiye nyinshi cyane batwaye. Amakuru yizewe aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 hari abasirikare bagumye kwa Denise Nkurunziza, ndetse urugo rwiwe rwaraye rugoswe n'abasirikare. Mu gatondo k'igenekerezo rya 31 biravugwa yuko abasirikare bakomeye cyane bakorera General Prime Niyongabo bacakiye Denise Nkurunziza. Denise Nkurunziza yerekejwe mu biro by'iperereza rya gisirikare. Biravugwa yuko Denise Nkurunziza yagiye gukorwaho amaperereza. General Prime Niyongabo niwe wategetse ko Denise Nkurunziza bamucakira. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko General Prime Niyongabo arimo gushaka kwivuganira ubwiwe na Denise Nkurunziza nyuma y'aho inzego z'iperereza ziraza kuba zimaze kuvugana nawe. Denise Nkurunziza yafashwe. Denise Nkurunziza yajyanywe mu nzego za gisirikare. Biravugwa rero ko arimo gukekwaho ibyaha bikomeye cyane byo gukorana n'abanzi b'u Burundi.
Muri iyi minsi abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo gutegura umugambi wa kudeta. Muri iyi kudeta rero irimo gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare barimo gucakira umuntu wese bikekwa ko ashobora kubangamira imigambi yabo. Hari amakuru twamenye yemeza yuko igisirikare gishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye maze bagashyiraho Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bivugwa yuko Denise Nkurunziza n'umuhungu wiwe baba bafite imigambi yo kubangamira ubutegetsi bwa Gitega. Umuhungu wa Denise Nkurunziza n'umusirikare yitwa Kari Nkurunziza. Muri iyi minsi nawe biravugwa yuko batarimo kumureba ryiza muri CNDD-FDD. Bikavugwa yuko Denise Nkurunziza yaba arimo gutegura imigambi mibisha nawe yo gutembagaza ubutegetsi akoranye n'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Kari Nkurunziza. Igisirikare cy'u Burundi rero kirimo gucungira hafi Denise Nkurunziza. Ndetse muri kano kanya turiko turavugana, Denise Nkurunziza yamaze gufatwa n'inzego z'iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Biranakekwa ko Kari Nkurunziza, umuhungu wa Petero Nkurunziza, nawe yaba agiye gutabwa mu mvuto yagirizwa ibyaha bikomeye cyane byo gushaka gutobera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muri kano kanya munyemerere amakuru yacu tuyakomereze muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe, abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Bimaze kumenyekana ko abasirikare b'u Burundi barenga 130 aribo baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi. Ni imirwano ikomeye cyane yari irimo kumaranira agace ka Puwezero. Kuri Puwezero biravugwa yuko intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kuhagenzura kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko FARDC n'abarundi bataye ibikoresho byabo byinshi cyane maze amaguru bakayabangira ingata. Inkuru mbi cyane rero zamaze kumenyekana mu gisirikare cy'u Burundi nuko abasirikare b'u Burundi barenga 130 baguye ku rubuga rw'intambara muri Puwezero. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abasirikare b'u Burundi barenga 85 bishikanye mu barwanyi ba M23. Byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 nyuma y'aho abarundi na FARDC bari bamaze gutsindwa. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 85 baraye bishikanye mu barwanyi ba M23 ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Ntabwo intare za Sarambwe zabacakiye matekwa, oya rwose, ahubwo bano basirikare b'u Burundi bagiye mu ntare za Sarambwe bishikanye, bo ubwabo bijyanye muri zino ntare za Sarambwe. Ni ibintu rero bitamenyerewe cyane kubona abasirikare b'u Burundi bishikana mu nyeshyamba za M23. Ibyo twari tumenyereye ni abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bishikanaga kuri zino nyeshyamba. None kuri iyi nshuro rero ibintu byahinduye isura. Abarundi 85 bari barimo kurwanira mu gace ka Puwezero, nyuma yo gutsindwa bakirukanka. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 bano barundi 85 bishikanye mu ntare za Sarambwe muri Fizi. Iyi nkuru y'abarundi barimo kwishikana muri M23 ni iyindi nkuru mbi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru kandi ije ikurikira abandi basirikare b'u Burundi barenga 130 ku munsi w'ejo bitabye Imana. Abarundi bari muri Kongo barimo kwita kuri Isongoye ndetse intare za Sarambwe zirimo kubashahura mu buryo bukomeye. Reka rero muri kano kanya twerekeze mu gace ka Sange. Mu gace ka Sange mu kibaya cya Rusizi intambara irakomeye cyane muri kano gatondo.
Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu kibaya cya Rusizi. Indege z'intambara za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Sange. Za drone kamikaze zirimo kurasa muri Sange. Igisirikare cya Kongo cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi ba M23 muri kariya gace ka Sange. Imirwano rero irimo kubica bigacika. Muri kano gatondo urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga yuko FARDC n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane, ndetse bakavuga yuko barimo gushaka kwisubiza agace ka Sange. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Sange, ndabamenyesha ko amasasu menshi cyane yaraye yumvikana mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira amasasu menshi cyane yaraye yumvikana. Biravugwa yuko abazarendo baraye barasana na FARDC. Abazarendo barasanye na FARDC, ndetse biravugwa yuko amazu menshi cyane yaraye asahuwe. Abazarendo na FARDC baraye basahuye za magaze nyinshi cyane muri Uvira. Muri uku kurasana gukomeye cyane kwabereye muri Uvira, biravugwa yuko abasirikare bane ba FARDC baguye muri iyi mirwano. Ku ruhande rw'abazarendo biravugwa yuko hari umuyobozi warurongoye abazarendo wiyita koloneli, nawe waguye muri iyi mirwano ikomeye yabereye muri Uvira. Abazarendo muri iyi minsi ntabwo barimo kumvikana na FARDC muri Uvira, ndetse abazarendo bajya banyuzamo maze bakarasana n'abasirikare b'u Burundi muri Uvira. Kenshi cyane baba barimo gupfa ibyo basahuye. Abazarendo barimo kubomora amazu y'abaturage, ndetse abazarendo barimo gufata ku ngufu abagore n'abigeme. Ibi byose rero birimo gukorwa mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwavanyeho interinete muri Uvira kugira ngo amabi yose arimo gukorwa na FARDC n'abazarendo atagaragara irya nino ku isi. Umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye muri iyi mirwano ikomeye. Abarwanyi batwirwaneho barwanye intambara ikomeye. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bazinze imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Muri kano kanya turiko turavugana, twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, abarwanyi batwirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye cyane bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Abarundi benshi cyane basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Abasirikare ba Kongo nabo basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Habaye ibitendo bikomeye cyane muri Puwezero. Iyi mirwano ikomeye cyane yaguyemo abarundi benshi cyane, barimo umusirikare ufite ipeta rya koloneli, niyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu gace ka Sange, ni neza neza mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zimaze kurasa drone ebyiri za FARDC. Amakuru kandi aremeza ko abarwanyi ba M23 barashe ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Mu gace ka Sange ibintu birakomeye. Amabombe yatangiye kumvikana. Igisirikare cya Kongo cyongeye kurasa muri kariya gace nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 FARDC yarashe za bombe hagati mu isoko maze abasivile 7 bagahita bitaba Imana. Iby'iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange na za drone za FARDC zahanuwe nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Ndayishimiye bivugwa yuko yamaze kwitaba Imana.
Amakuru akomeye cyane arimo kuva mu Burundi aremeza ko Ndayishimiye yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Ndayishimiye rero ntabwo ruratangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ese ni ukubera iki ubutegetsi bwa Gitega burimo kunyegeza amakuru y'urupfu rwa Ndayishimiye? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane tuza kugaruka ko. Niba utarafyonda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Ku Iyakure Official niho honyine ushobora gusanga amakuru atosoye. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere amakuru yacu tuyahere muri Kivu y'Epfo mu gace ka Minembwe ahazwi nka Puwezero. Abasirikare b'u Burundi bamaze kuhabonera ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe zimaze kubashahura mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Minembwe ahazwi nka Puwezero ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29. Igisirikare cya Kongo kigambye yuko cyamaze kuhafata. Cyavugaga yuko cyahirukanye abarwanyi batwirwaneho. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 imirwano yakomeye cyane muri Puwezero. Indege z'intambara za FARDC zatangiye kumisha urufage rw'amabombe muri kariya gace. Indege za Sukoyi nazo zagaragaye mu kirere cya Minembwe. Za drone kamikaze zarashe mu bice bituwe cyane n'abasivile. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barwanye urugamba rukomeye cyane kugeza ubwo bisubije agace ka Puwezero. Ndasubiramwo. Muri kano kanya turiko turavugana, inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana iremeza neza ko abarwanyi ba General Makenga ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ni nyuma y'intambara ikomeye cyane yatumye abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba FARDC basiga agatwe kabo muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, inkuru ikomeye cyane yamaze kumenyekana nuko koloneli w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Iyakure Official yamenye amakuru akomeye yemeza ko Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Ndasubiramwo. Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamushahuye. Amakuru yizewe aremeza yuko yarasiwe ku rugamba mu gace ka Puwezero. Koloneli Nyabenda yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110. Bimaze kumenyekana nuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Puwezero. Muri bano basirikare rero Iyakure Official yemeje neza amakuru yuko Koloneli Nyabenda yaguye muri iyi mirwano. Amakuru yizewe arimo kongeraho amakuru arimo gutangwa n'amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru kandi ndimo kuvana mu barwanyi batwirwaneho. Amakuru ndimo kuvana no mu gisirikare cya Kongo. Yose aremeza ko Koloneli Nyabenda yarashwe. Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi yapfuye. Yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi mu gace ka Puwezero. Uyu Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko ariwe warurongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira mu misozi miremire ya Puwezero. Imisozi miremire ikikije Puwezero iriho ibirindiro bikomeye cyane by'abarundi
Biravugwa rero ko bari barongowe n'uyu Koloneli Nyabenda. Koloneli Nyabenda rero yamaze kwitaba Imana. Intare za Sarambwe zamurashe. Yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110 muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero. Abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace. Abasirikare ba Kongo ndetse n'Abarundi babonye ko urugamba rukomeye cyane, maze bazinga imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Hari za video zerekana abasirikare ba Kongo n'Abarundi barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Amakuru yizewe rero akemeza yuko abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace ka Puwezero. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abasirikare ba FARDC barenga 160 intare za Sarambwe zabishe. Ibiziga byinshi cyane by'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara mu gace ka Puwezero. Ibiziga birandagaye irya nino ku misozi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kumenyekana barenga 160. Muri iyi mirwano intare za Sarambwe zacakiye intwaro nyinshi. Hari ibitwaro bikomeye cyane by'Abarundi na FARDC byaguye mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Muri iyi mirwano kandi intare za Sarambwe ziravuga yuko zacakiye ibikoresho bikomakomeye by'itumatumanako. Ni imirwano yari ikomeye cyane, aho igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi bakoresheje indege z'intambara ndetse bagakora ibishoboka byose, ariko intare za Sarambwe zikaba zariye karungu maze zikabirukana muri Puwezero. Muri kano kanya turiko turavugana, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane, karimo inzira zikomeye zerekeza muri Baraka ndetse n'izindi nzira zerekeza mu majyepfo y'iyi teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe n'abarwanyi batwirwaneho batanze isomo rikomeye cyane ry'imirwano. Ndababwira yuko imirwano yabereye muri kariya gace ari imwe mu mirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Epfo. Habaye ukurasana gukomeye. Intare za Sarambwe zakoze ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'u Burundi na FARDC babonye ko ibintu bikomeye cyane maze bagakizwa n'amaguru. Mu gihe rero imirwano yari ikomeye cyane mu gace ka Puwezero, mu gace ka Sange naho imirwano yari irimo kubica bigacika, ndetse muri Sange ho amasasu menshi cyane aracyumvikana. Agace ka Sange gaherereye mu kibaya cya Rusizi. Kano gace ka Sange niko gace karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Reka mbibutse gato, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira basubiye inyuma, babanje kwerekeza mu misozi ya Kiriba. Iyi misozi ya Kiriba nayo bayivuyemo maze berekeza mu gace ka Sange. Ni nko mu birometero 30 werekeza mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko ibirindiro bikomeye cyane biri muri kano gace ka Sange mu kibaya cya Rusizi. Niko abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira bashinze ibirindiro byabo. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo kurasa mu gace ka Sange. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo n'Abarundi bohereje za bombe rwagati mu baturage. Ubwo isoko ryari ryaremye mu gace ka Sange, FARDC n'Abarundi bamishije urufaya rw'amabombe rwagati mu basivile. Bimaze kumenyekana ko abasivile 7 aribo baguye muri bino bitero bya FARDC. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30, igisirikare cya Kongo cyongeye gukoresha indege z'intambara mu kurasa mu gace ka Sange.
Amabombe menshi cyane yirigwe arimo kumvikana mu gace ka Sange. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barashaka kwisubiza agace ka Sange maze bakahirukana intare za Sarambwe. Igihugu cya Kongo kivuga yuko kizarwana urugamba rukomeye maze kikisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na bano barwanyi ba M23. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko indege zirimo guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi maze zikajya kumisha urufoge rw'amabombe muri Sange. Uyu munsi ariko intare za Sarambwe nazo zatanze isomo rikomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko muri iyi mirwano intare za Sarambwe zarashe drone ebyiri za FARDC zarashwe. Abarwanyi ba M23 bazihanuye mu gace ka Sange. Amakuru yizewe aremeza yuko imwe muri izi drone ari drone yakorewe mu gihugu cya Turukiya. Iyindi nayo ni drone yo mu bwoko bwa CH4, ni drone yakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 30 ku isaha y'isa 10:20 aribwo intare za Sarambwe zarashe drone za FARDC mu gace ka Sange. Kugeza ubu ngubu rero turiko turavugana amasasu aracyumvikana. Igisirikare cya Kongo kiracyarasa muri kariya gace. Muri iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange, amakuru yizewe amaze kongeraho aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo irimo kuva mu gace ka Kavimvira yerekeza muri Sange nayo yahuye n'isanganya rikomeye. Bano basirikare ba Kongo baguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe aremeza yuko ikamyo yari irimo abasirikare intare za Sarambwe zayirashe. Biravugwa yuko abasirikare ba Kongo barenga 20 baba bapfuye muri iri sanganya ryabashikiye. Ayandi makuru akavuga yuko abarenga 15 baba bakomeretse mu buryo bukomeye. Iyi kamyo rero ngo yari irimo kwerekeza abasirikare barimo gusatira neza agace ka Sange. Ibintu ntabwo byoroshye rero, urugamba rurakomeye cyane mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zatanze gasopo zivuga yuko zitazihanganira ibikorwa by'ubwicanyi, bushotoranyi ndetse n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Intare za Sarambwe zavuze yuko mu mujyi wa Uvira abanyamurenge barimo kwicwa ndetse ko byose birimo gukorwa na FARDC n'abazarendo.